soko. Salama rero mutamu. Ego. Mwe kuma kuri imisi. Na meza. Leo sirabuza mutamu. Oya. Oya. Na. Ara ko ntagatebo kugira ngo tutaye gato. Ndakuzana agatebe. Imisi ni myinshi. Shaba dafure barabona kwe. Ruguru hari hantu haye. Amakuru yiyi wanyu. Na meza. Yiyi wanyu Gitega. Ego. Okay. Hama ikintu cangenza. Sinikiyene. Urazi yuko mwebwe mwantoye nk'umukuru w'agacimbira munyizeye. Rero je ni kuvuga urazi ko nkorera Gitega. Nari maze imisi ariyo ndi hama numva telefone bantelefona bambwira yuko ndibaza ibintu biko biraba urabibona yuko ngo imbwa ziteza amaso abantu. Imbwa ziteza amaso? Oya. Ibyo bintu jewe ibyo ntumbaze. Iyi mbwa yanje ndayitunze imyaka irenga 5. Nyina yo wayo yaragiye nanayisigiwe na muzehe wanje. Rero urabona n'umunyoro muragenda buzanye. Ana uratweza kwi. Reka gutwenga mugabo ko nibyoroshe. Oya none gashaho. Wewe urashitse naruvuga basi ndanakuzimane ko natwa nayirukana kera. Aho ndafise impunzi icupa gikiye y'ubagwa nakundira kwikiye. Okay, nta kibazo ivyo birahagije, sivyo? Rero ikintu kinzanye ngaha ni kugira ngo iyi mbwa yawe ndayitware ku izone kugira bayifungire hamwe n'izindi mbwa kugira ngo ndindire ikintu abahinga bazovuga ubushakashatsi bazokora kw'ico kibazo. Kuko jumva ikintu kintangaza sikintu. Ndatangaza kubona imbwa zitagira n'impumye zisaze zitabona twone uko bazi tunabona nibimuga. Rero ngaho nakubesha. Jesus. Jewe nakuntu nukuri wombwira ngo imbwa yanje ngo uje kwitwara. Hako woyitwariye imbwa. Jewe ntwara. Kandi honyene je biranantangaza abantu ngo bagwaye amaso y'imbwa. Amaso y'imbwa nayimbwa. Amaso y'umuntu nayumuntu. Ivyo rero bavuga ngo bagwaye amaso y'imbwa. Ahubwo abo bantu ni bombwa. Je ugasanga umuntu ngo yagwaye amaso y'imbwa. Baza ndabereke umuti. Nuko boreka ibintu by'ububwabubwa bakareka kubimbwa.